twari dufise igaciro cyane kuko ibintu ntivyagurwa amafaranga menshi cyane barashobora gusumamwe ujanye ijana reka mfate nka twebwe nk'abashobora gufata akayeri ijana ryarakuri ibiye bitatu wasanga ishengero ryose idini ryose rifise amashuri yacyo kuko ico gihe wasanga umengo amashengero ntiyari bwatangure kuvugana neza ngo ubone ko bavuga rumwe ukakora no kubumwe mu bantu kaboneke wasanga hasa no kwikumira ugasanga bamwe abadventiste bafise amashuri yabo abakatolika bafise amashuri yabo ku buryo no mu mashuri yisumbuye urumva wasanga badakorana neza nka himabayi wasanga nk'umwana yiga mu mwaka wa mbere cyangwa mu mwaka wa kabiri yitwa ari umuventisi acaza kwiga aho mu mpinga hariya mu mpinga abakatolika hajya akaca bakateka nico gituma wasanga kenshi bagira ngo école primaire catholique mbega bwije bubiriye ko mwarasaba indaro cyangwa abandanyamutsa kubera amabeshe ico gihe tuje kenshi twarinanata tugashika tugashika muhira yego twashika twacotse twapfuye nabi mugabo tugashika ko twagenda tufise tuvuga ico no kwita morale umva twaturi benshi nama tugaca tugenda dufise morale fata muri ako gake mushitsa ahantu mushobora gusaba indaro ntibabinuba ko nk'akarorero wewe hariho umuntu mwari muzinanye wo mu Gasenyi hama mukahashika mugaca muja kuharara n'abandi bagenzi muri kumakora ko simbaza ko mwatatana kuko wasanga bamwe batanafise imbere n'ahantu ntibabinuma ati wazanye abantu benshi imfungugu ubu bagomba bajya imfungwa zacu byari bimeze gute ico gihe ciwanyu murakoze nukuri tutabesha aho hambere hahise abantu barakundana gose ahubwo umengo bararyoherwa no kubona baronse abanyeshuri barari wabo yego barakundana abantu bagundanye nababwiye yuko hari imfungurwa zaraboneka cyane Chuti namwe bakunzi ba Mabaye Media TV reka dusubire tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza nkuko mutubona ngaha twatembereye undi mukurambere murazi ko twababwiye yuko ubu turiko turatemberera abakurambere kugira bashobore kutubwira kahise bashobora kuba boba bibuka ka komine Mabaye rero nubu twatembereye ahantu sindahazi neza ukuntu hitwa ariko nibaza ko uyu mutama turi kumwe ngaha ariwe mutumire wacu ahava ashobora kuhatubwira rero imbere yuko nja hirya no hino reka dutangure turabona mukije mutama mwaramutse neza muri amahoro mumeze neza ego twaraye amahoro kandi gushika n'ubu turashima byiza cyane mwaramutse bariko baradukurikirana kuri Mabaye Media TV ego nagomba ndamutse batwumviriza bose ndabipfuriza amahoro y'Imana Imana yobane ishobore kudufasha kurangura ibikorwa bya misi yose bagira umunsi mwiza hanyuma biyumve Imana ibafashe mu bikorwa byabo babirangure neza murakoze cyane muheje kuramutsa abakunzi ba Mabaye Media TV byo kunda kumubidondora kugira bamenye uwo tuteramanye ngaha muri iki kiganiro ego je nitwa kazina kanje ni twabariyandagaza Romuald nkaba mbangaha ku musozi wa Nyagaseke mu gacimbira ikiriba niho nkorera utuzi twaje twa misi yose ni kuvuga turi muri komine Mabaye mbega mutama Romuald nkuko mubitubwiye tubasanze mu rugo kandi turashimye cyane kuba mutwakiriye kuko twaje dutana bateguje umugabo mukaba mwemeye kuduha ikaze mu rugo rwanyu mbega aha niho mwavukiye oya aha mu bisanzwe siho navukiye gatoye ahantu aho no kwitaho papa yarari ahantu nkavuga nti ahantu naguze akabanza cyanda kubakamwo ricombo ryanje ntongemo umuryango mu bisanzwe aho nabahara ahantu ni Munyagaseke nyene mugabo ahantu bita mwijagamba ni mu gacimbiri ka Jagamba ruguru gatoye nko ku minota umuntu agenda nk'iminota 20 yego ni kuvuga yavukiye ngaha nyene ku mutumba wa Nyagaseke bega mwavutse ryari je navutse mu 1954 ku muvyeyi wanje yitwa Barayibarira Martin ariwe papa ambyara mama nawe akaba yitwa
bagwandike Berthe. papa wa Martin nawe yitwa nde? Papa wa Martin mu bisanzwe twovuga ko atabonye se. Yarezwe none kwita se wabo yitwa Rukakwera Joseph. Mugabo uko ndavyumva babitubwira muri kahise, papa yavutse ise wiwe ukuri bita Mahuhusi yari yitavye Imana, acarirwa rero na se wabo yitwa Rukakwera. Yego. Ise wa Mahuhusi ntago wigeze umenya amazina yiwe? Ise wa sokuru wanje ico gihe bavuga yuko kubera ko uwo Mahuhusi yavukana na Rukakwera rero nawe yavyogwa n'uwo bita Muringanira. Yego. Ise wa sokuru wawe nawe ise ni kuvuga ise wa Muringanira, uba nawe wogerageza kuba baramukubwiye namutwe ukamutubwira? Oya, aho no banswaganije sinashoboye kumumenya. Na sokuru ntiyamutubwiye. Murakoze cyane. Mutama mwatubwiye ko mwavutse 1954, ni kuvuga ico gihe hatwara bande mugirageje kora mufise nk'imyaka 5-6 aho bahatwara bande nkuko babwira abavyeyi mukira abana bato? Ico gihe mje mvuka uwo numva bavuga yari umwami, yari witwa Mwambutsa wa kane. Mwambutsa wa kane niwe yari umwami w'u Burundi. Niwe yari ku ngoma. Yego. Dusubiye inyuma gato, woba waraciye ku ntebe y'ishuri? Ego, naraciye ku ntebe y'ishure, narize mu mwaka wa mbere, mugabo mu mwaka wa mbere nawo nyene nagiye kutangura ubwa mbere ntangwe muco bita abana b'abakristo. Hanyuma ndiga mu bana b'abakristo byari amashuri yegamiye Ecclesia Katolika. Hanyuma je nagiye gutangura ishure maze guhabwa ikomuniyo ya mbere. Ego. Ni kuvuga ko hari mu mwaka wa Vyari ugirageje kwibuka? Ngo hari mu gihumbi ndavyibuka ntihenze, hari 1961. Mu 1961 uratanguye ishure aho muyigahe? Mwavuze ko bari abana begamiye Katolike canke bagira by'ubukristo, ni kuvuga baronse iyo komoniyo. Uratanguye rero kuja kwiga, watanguriye hehe? Je natanguriye amashure y'intango kwishure ritoyi ry'Imabayi. Ryari ishure ryari ryatanguye kera, bavuga ko ryatangwa nyene n'aba missionari. Ba missionari. Hanyuma urumva rero ko je nagiye gutangura umwaka wa mbere maze guhabwa ikomuniyo ya mbere hari kwishure ritoyi ry'Imabayi. Bega ishure rito ry'Imabayi ryari majahe, ubu turabona ahantu riri ni hajya nyene hari ishure rito? Ego cyane ni hajya ni muri amashure mu isanzwe arimwo lycée communale. Lycée communale niyo ya umwaka niho bose kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu niho twiga. Donc hari hafi isengero nyene hafi ya kuri paroisse. Kuri paroisse ajya hari paroisse. Aho n'amashure y'intango uyize aha nyene hafi mbere yo muhira muri commune ya Mabayi, hajya hari lycée ubu ni lycée communale Mabayi, niho hahora ishure rito. Mbega bagita gutagiye ubu bavuga ishure shingiro, kera mu myaka yiwanyu bagita gute? Bagita ishure y'intango ry'Imabayi. Ego. Ishure ry'intango ry'Imabayi niho wize amashure yawe mato. Mbega kugira uje mu mashure yisumbuye ubaho kugira byagenda gute kugira ushobore kuja mu mashure yisumbuye? Ego, duhejeje umwaka wa gatandatu, turi mu mwaka wa gatandatu, hari ikibazo ca mbere twabanza gukora bita ngo interdiocese. Kuko ryari ishure ryigamiye nkuko mu vyumva ryagegamiye Ecclesia Katolika. Hanyuma ico gihe hariho ico bita ubugenduzi twokwita mu rurimi rwa Kinyamazuru inspection diocésaine yari Bujumbura. Twabanza rero gukora ico kibazo ca interdiocese. Hanyuma rero mu nyuma twarahava tugakora ikindi, babapate baza baratanga utubazo tumwe. Hama twebwe rero byarashitse tugera Imana ico kibazo ca interdiocese turagitora. Tugitoye twebwe twaciye tujya amahirwe tuja mu seminari ntoyi. Uko niryo shuri twasabye seminari ntoyi yo mu Kanyosha. Niho twagitanguriye rero umwaka w'indwi. Duca turabandanya gushika mu mwaka w'10. Dusubiye inyuma gato twava tugarukaho mu seminari mwagiye, dusubiye inyuma gato, mbega
mwigishwa na baki barabazungu barabirabure bavuka hino bava hehe abantu babigisha mu mashuri y'intango twigishwa n'abigisha kavukire bavuka hano nyene imabaye mu komine y'amabayi niho batwigisha abandi nk'ubitwa nta benshi bava kure wasanga abantu naho batari bafise impamya bushobozi bamwe kuko abari bafise impamya bushobozi nk'aba diplome batanguye kutwigisha twebwe tugeze nko mu mwaka wa 4 abasigaye batwigisha mu myaka ya mbere n'iya kabiri wasanga arabize nyene novuga nti bo babigi abapatiri baberekera ingene bigisha abana ugasanga imyaka ya mbere ya kabiri ya gatatu twigishwa n'abantu batararonka batafise diplome bino nyene kavukire bavuga muri komine y'amabaye mbega hariho bamwe mu bigisha bakwigishije bavuka hino ba wibuka amazina ugerageje ego ndibuka bamwe mu mwaka wa mbere je nigishijwe n'uwitwa barigenza akazina ke naho kabarimo ntangorane mu mwaka wa kabiri nigishwa n'uwitwa Filipo Mpanuka mu wa gatatu nigishwa n'uwitwa Kirimwo Kabo Symphorien mu wa kane nigishijwe n'uwitwa Masabo Hermenegilde mu wa gatanu nigishwa n'uwitwa Ndabarendekere Martin ariwe twaciye twimukana mu mwaka wa gatandatu abo nibo nibuka banyigishije jewe naciye imbere muri abo bose aho bari bakiriho ego cyane nk'uwitwa Ndabarendekere Martin ngira ngo mumuzi gatoyi n'umuntu warakuze n'umutama niwe yanyigishije akiriho ubu yaho nawe nyene yabahima baye mugabo ubu amatwansumira mwengo yubatse mu Cibitoke ni abaye ubu ni hari murakoze cyane mbega ico gihe sinzi ko muba mwari mubizi mwarabimugerageje kwibuka abigisha bahembwa na katolike nyene canke leta nayo yarasha mu kuboko ubwa mbere hariho amashure wasanga abigisha baronka udufaranga dukeyi tubafasha kugura utwo bakeneye utwo dufaranga tumwe ugasanga harabo basanga tumwe tuva muri komite twatwangwa na komine bakaba komine gatonda ku dufaranga duke dushoboye guhemba abo bigisha abandi bagahembwa na leta mugabo amatwese dusumira bagiye kwinjira mu guhembwa na leta neza bamwe mu 1967 niho bavuga ko batangwe guhembwa na leta hasigaye bahembwa n'udufaranga twava mu makomine ariko muri ico gihe baza ko komine nayo yabari yo leta sinzi katolike kumva yari yegamiye katolike sinibaza umaze kutubwira yuko bo baronka udufaranga tuvuye muri komine biseho katolike yo yari gutanga bikoresho n'amashure gusa hama komine nayo ikaragereza kuraba ko hoboneka gasabone kabigisha sinzi ko bari mwe nuko novuga nti tukiri abana twebwe uko biri twabona abigisha batwigisha bakagira inama ugasanga inama igoreshejwe n'umuyobozi bakatubwira ko uwo munsi twaje turonka ikonji nkuko biri hanyuma eklezia rero nkuko mubivuze yatanga ibikoresho ibigura makaye hari ico dutkara mu twibumba n'ibigura byari vyibumba bon hanyuma abigisha rero neza uko amatwe twagiye kubyumva bagiye kwinjira neza mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta kuva mu 1967 ahasigaye udufaranga twaza turava muri komini gatereri kidatanga udufaranga duke kuko ico gihe bahembwa amafaranga makeyi mugafisa agaciro kuko ico gihe udufaranga baronka barashobora gusuma utwo bakeneye mbega nyene mwebwe mwavuze mu bintu by'ibigura makaye mwigira kuki byagenda gute mu kwiga ibyo mwandikisha iki ibi tubona hari amakaramu n'amakaye nibyo namwe mwakoresha ico gihe twebwe twiga ibigura twabironkera gusa
wabona umuyobozi tuma nabigisha bafashe nabigisha bakaduha ibigura byari vyibumba wandikako kuburyo washobora gufuta ukoresheje iminwe udukaramu natwo bakoresha natwo nyene twari utwibumba nico twakoresha hanyuma mu nyuma haraje ibindi bigura novuga bikozwe mu bintu by'ibikarato ugasanga ku ruhande rumwe bicapyeko ibirongo barashaka imirongo imwe imeze nko kujya ko muri kaya ijya twandika bandikamo indome y'imirongo minini n'indi mirongo mitoyi nk'ijya bakoresha mu myaka ya mbere bariko bamenyeza abana kwandika mu mwaka wa mbere urundi ruhande hacapyeko tujya tuntu tw'utwumba novuga tubita udukaro byacapyeko aho hari kuvya bigura rero by'intuze bye en carton mugabo kuvyibumba nta mirongo yariko wandika uko nyene hama ujya wihenda ugafuta hanyuma dutanguye kuza twandika mu makaye hari udukaramu dufise utuntu tuturimi utwo turimi rero wadukoza mu kantu nako nyene kameze nk'agagopo twashira ku ntebe wasanga turi ku ntebe kuko ku ntebe y'umunyeshuri haba hariko akantu k'akanogo batwacokezamwo ako kantu kameze nk'akagopo twashiramwo irangi hanyuma rero mu kwandika wakoza ako kari mu kirindi ukagakoza muri iryo rangi ugaca wandika mu ikaye hakuyemwo nk'irangi ryinshi hari akandi kantu k'agapapuro kaba nk'akakwega irangi kakarinywa waca hamwe hagiye irangi ryinshi waca uhubika ku gapapuro hamwe ku gapapuro ako kantu kagaca kanywa irangi twagiye kumenya rero mu nyuma ko mu rundi rurimi ako bita bivara ako kantu nako bashiramwe irangi twakita encrier batwakita encrier aho nabwo twagiye tuzatayimenya rero tugeze mu myaka ya 4 ya 5 na handi ho tukiri abana batoyi umva bapfa kumenya ati aka kantu niko irangi ririmwo gafata kagakaramu karimi kariko kirindi gakuza muri nyarangi ugaca bandika mu ikaye mwavuze ko ayo mashure yari yegamiye katolike kandi ukurumviriza mwatwete mumaze kuronka ibintu by'ikomoniyo no kuvugana ibice bimwe mu bigize umukristo w'umukatolika mbega ico gihe mwebwe mwiga madini yose abana bava mu madini yose baraja kwiga canke ico gihe higa bakatolike gusa kubera ibyo bice bamanza kubironka kugira bashobore kubandanya amashuri shatse kuvuga abana baba adventiste abana baba mizirima abana baba pentecote baba methodiste barashobora kuza bakinjira mu iryo shuri atangorane bimeze gute urakoze kubaza ico kibazo ico gihe twebwe dutanguriye amashure hariho amashure bayitiriranye ne Ecclesia Katolika bayitirira Ecclesia Katolika hanyuma ico gihe tutangura twebwe amashure wasanga ishengero ryose idini ryose rifise amashure yacyo kuko ico gihe wasanga umengo amashengero ntiyari bwatangure kuvugana neza ngo ubone ko bavuga rumwe ukakora no kubumwe mu bantu kaboneke wasanga hasa no kwikumira ugasanga bamwe abadventiste bafise amashure yabo abakatolika bafise amashure yabo kuburyo no mu mashure yisumbuye urumva wasanga badakorana neza nka imabayi wasanga nk'umwana yiga mu mwaka wa mbere cyangwa mu mwaka wa kabiri yitwa ari umuventisi acaza kwiga aho mu mpinga hariya mu mpinga abakatolika hajya akaca bakateka nico gituma wasanga kenshi bagira ngo école primaire catholique bakaca bagashirako hageze tugeze mu mashuri yisumbuye wasanga abo katolika bamenya abo barongeka abana babo abadventiste bamenya aho barongeka abana babo amashuri twovuga nk'aya madini yandi y'abaporo n'abiki n'abapentecote n'ibiki byagiye kuza mu nyuma ico gihe twebwe dutangura amashuri ntavyo by'intu z'abapentecote n'abaporo
nta vyariho byinshi nta vyavugwa wasanga hariho adventiste na catholique abana rero baca baja iyo abavyeyi babo basenga niyo baza kwiga ari adventiste baja ku mashuri yegamiye adventiste nkabo ngaha utahana wasanga kenshi baza kubandaniriza indora yari ryo shure rikuru ry'abadventiste hanyuma abakatolika nabo bacamenya rero abakatolika nabo bacamenya ati batagiye mu ntuze mu seminari bacamenya hari hayandi mashuri kuko mu wa gatandatu baca bandika amashuri wipfuza kuja baca bandika ishuri wipfuza kujamo hama bakakwigira bakazokugera bari yo kurungika rero ico gembeka mu wa gatandatu ishure wipfuje kujamo usabye nicyo baguhanye turamenyereye mu misi yahera tukiri mu wa gatandatu warandika mbere wanashaka tuhejeje no mu yicumi tukoze ikibazo cyo mu yicumi warandika ukavuga nshaka kwiga ibi kandi nshaka ndavyigaha mugabo gasanga sivyo baguhaye ico giye kuri mwebwe ibyo wanditse byo waronka canke oya novuga nti baraba amanota kuko cyo kibazo ca leta bita concours national ico gihe twebwe twiga twagikorera mu mwaka w'indwi leta rero niyo umaze umhaje mu mwaka wa gatandatu ndababwiye yuko hariho ikibazo bita ngo interdiocese bo bara amanota rero umwana afise bakaraba ishuri bakurungikamwo amashuri yisumbuye kwa hari amashuri yatari make adasa kuko nkaho mu seminari wajayo nyene baraba amanota ubwa mbere ufise bagaca baraba n'imyaka ufise imyaka myinshi ntibakwemerera waba ufise imyaka mikeyi kandi ukaba ufise amanota menshi n'indero nziza abasigaye baca barungika mu mashuri ya leta hari amashuri ya leta hanyuma mu kigo umwaka w'indwi ico gihe babitwa septième préparatoire nuko ico gihe mwariga akagera hageze ko mukora concours national uyitoye yaca bandanya utayitoye yaca taha muhira yaca subira inyuma amashuri agacahagarariraho nyene nukuvuga rero ico gihe leta niyo cimenya ishure igushize ufise amanota meza leta niyo yacamenya ahigushira hanyuma mugaca ukora concours national ugeze mu windwi kunani ugacutaha usubira inyuma uyitoye wacubandanya canke bakaca bakoriyana mugabo bakunda koriyana uhejeje umwaka w'icumi noho leta yaci koriyana ikamenya ishuri gushizemwo iravye amanota waronse murakoze cyane twariko tuvuga cyane kuvyerekeye amashure y'intango uburere ko batugerere ku mashure yisumbuye mwebwe amashure y'intango nkuko mwabitubwiye mwayize aha imabayi ni kuvuga kuri paroisse mabayi kuri école primaire catholique de mabayi muratoye ikibazo interdiocese mwaca mujaye dutoye interdiocese nkuko meje kwibabwira leta niyo yaraba amanota y'umwana igacaraba yaba ahantu imurungika akaza kwiga barashobora gushira rero mu myamashuri y'imyuga hari za Gihanga ikamenya hikurungika ari Gitega ikamenya intuze intari gushizemwo ukaza kwiga ndanimeje kubabwira yuko yo septième yo yari préparatoire rero mwumve ko ariho baca baraba amanota bafatirako kugira we bagushire mu ishuri kanaka bagushire mu ishuri kanaka ego wewe rero tugarutse kuri wewe septième préparatoire urayize maze kuyiga ikibazo byakugendeye gute waragitoye byagenze gute ego ikibazo ca leta nagize imana ndagitora kuko twari tugeze mu windwi hariya mu seminari ntoyi yo mu Kanyosha nari kumwe nabandi batatu abagenzanje babiri hari witwa kuri Sans Jean Bosco ubu imana iramufashije mu bakenguza amateka nkaba n'uwundi mushinga ntaho umwe yitwa Ntamuvukano Felix twagiye turi batatu rero ni twatoye ico kibazo cyo mu seminari ntoyi mu Kanyosha tuca tugenda kwiga yo septième tukirima tuca turatora na concours national hanyuma rero twace tubandanya muri mu seminari nyene gushika mu icumi gushika mu icumi muri kuri seminari ntoya ya hariya mu Kanyosha muhejeje y'icumi byaca bigenda gute barabaha impapuro z'umutsindo byari bimeze gute mu seminari ntoya dutoye concours national baca batanga urupapuro ico twita certificat de tronc commun sinigene no kivuga neza mu Kirundi niko ico gihe bayitiye certificat tronc commun
hanyuma ico gihe hari mu 1971 ushira 1972 ico gihe rero niho nkuko mubizi amagumero yaca yaduka mu kwezi kwa kane hanyuma novuga nta mashuri amwe mugabo ntuze Felix yaramaze kuvayo mbako yari yatoye concours national amaze kuronka certificat ya tronc commun bo yaciye bamurungika yaciye leta yaciye imworienta ndabivuga uko imwicimugira orientation muri mu ishuri nderabigisha mu Nyakabiga je na kuri sansoma duca dusigara mu Kanyosha mu seminari hati amagume rero byaciye bituma amashuri tutabandanya bica biragorana amashuri yacu abahagarariye ngaho duca dutaha muhira tubanza tugumaho iby'amashure twigusubira kwiga ntitwasubiye kwiga mu bisanzwe kuko kubera ayo magume nyene byatumye abigisha benshi twari dufise bamwe barahunga abandi barapfa ariko byanatumye ducusanga mu kwezi kw'icenda kwa 72 haciye abingorane zo kabigisha baciye babura kubera ko bamwe bari bahunze abandi barapfa hanyuma baciye ico gihe habaye inama y'abavyeyi ikoreshejwe na patri mukuru na komite abashinga ntahe bariho ico gihe bari bakurikirana ivy'amashure mugabo batumwe na Ecclesia Katolika baca bagira inama y'ingene biga ingene amashure yobandanya kugira ngo abana bose ntibace baheba ngo bahagarika amashure hanyuma rero ico gihe muri uko kwezi kw'icenda baciye bakoranya abashinga nta bafeje n'abapati baca baradukoranya tugira inama baca bararaba rero ingene amashuri yobandanya baca rero bafata abanyeshure bari bahagaritse amashure yisumbuye kubera ayo magume baca batoramo rero aboza gufasha kugira ngo abana basozere ibibazo by'itrimestre ya gatatu bace batanga n'ibibazo by'itrimestre kagira kugira bashobore kuronka abana bazokunguruzwa n'abazosibira twebwe nuko nyene twinjiye muri uyu mwuga w'ukwigisha nuko twinjiye mu mwuga wo kwigisha ndagaruka kwico cy'umwuga wo kwigisha tubanze dusubira inyuma gato mbega iyo ataba magume canke abari imbere yanyu muri seminari baca bajaye babandanya babiki bariko bigira iby'ubupatiri nyene canke hari ibindi bintu biga mwamatwe mwamugize umwaka w'10 abarenze umwaka w'10 babiki barenze umwaka w'10 badashoboye kubandanya mu seminari murumva ko leta niyo cha ibarongeka mugabo imbere yuko leta ibarongeka bonyene mu w'10 hari twarandika amashure twipfuza kubandanirizamwo inyuma y'umwaka w'10 ico no twita après le tronc commun hanyuma hari amashure rero yandi hari amashure bigamwo ivyo gutwara ico bita école d'administration hari amashure y'imyuga hariho amashure wasanga bigamwo kimwe novuga ngo byose novuga ata specialty irimwo mugabo bakiga nk'ingere bivanga vanze niko nabivuga nka zimwe harizo bavuga ngo za Atene harizo bavuga za college harizo bavuga wasanga ngo biga n'ibindi vy'imyuga nyene mugabo gasanga biga ntuze byose bivanga vanze udashaka yo kubandanya seminari wacuja muri ayo mashure wacutora amashuri warandika amashuri 3 hama bakamenya leta ikacimenya ahani kurungi kiravya amanota waro ufise nuko vyaca bigende kuburyo uhejeje amashuri yisumbuye wacubandanye no kacuja muri kaminuza ego murakoze cyane hanyuma dusubira nyuma gato nkora nabibutsa ko tubigaruka ko muratanguye akazi kubwigisha mbega atari banga ako kazi kubwigisha mwavuze ko mwagatanguye mu 72 mu kwezi kw'icenda
ukwezi kwa mbere mwahembwe amafaranga angana gute? Ico gihe yari amafaranga novuga ntiyari menshi cyane, yari amafaranga makeya. Hanyuma kubera uko kuntu twigishije ukwezi kw'icenda nkuko nabibabwiye, twigisha trimestre ya gatatu, hanyuma turatanga amanota, turahiza umwaka, abana baja mu buruhuko, mu nyuma turasubira umwaka w'ishuri utanguye 72 73 duca turabandanya twakora abakorera bushake niko twovuga, kajya twokwita nk'abantu batumwe nyene volontaire, mugabo tutaratangwa ku umushahara rero twaronse wa wundi uzira hamwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 kamwe bita cumulé mu gifaransa. Ego nka jewe rero nta banga ririmwo, naronse ico gihe kw'icenda no kw'icumi no kw'icumi no kw'icumi na kabiri naronse udufaranga twafata ku kwezi 3,333. Murumva mugwijije nka kwezi kwa dufate kw'icenda kw'icumi ni nka kane, ucumva ko ari udufaranga turenga gato 10,000 n'utundi. Mugabo ico gihe dufise agaciro, dufise agaciro cyane kuko ibintu ntivyagurwa amafaranga menshi cyane, barashobora gusumamwe ujanye ijana. Reka mfate nka twebwe nk'abashobora gufata akayeri, ijana ryaragura ibiyeri bitatu. Ijana ryaragura ibiyeri bitatu, ufise abagenzi umva ko bashobora gufata akayeri ukanywa, ugasorera n'umugenzi wawe ukamuha kandi kayeri hama mukiyongera, kandi ugasanga urasohoye nk'amafaranga atarenga ijana. Kuko ico gihe ndibuka ko neza ko twebwe dutangura guhembwa ikiri cyagurwa amafaranga 27. 27 rero urumva ko harimo kwijana, warumva ko bashobora kuronkamwo ibiyeri hafi 4. Uraronse kimire, mbega mwebwe kimire y'ico gihe umaze kuyironka wayikoresha gute? Kimire y'ico gihe nka jewe nari nkiri umusore rero ntababesha, iyo kimire uri umwana w'umutima, murumva yuko umuntu yabanza akayereka umuvyeyi, hanyuma uyeretse umuvyeyi rero yaca gufasha gukoresha utwo dufaranga uronse kimituziye hamwe. Birashobora kubwira ati mwana ya mafaranga ntuyonone, guramwa gatongo canke tuguremwe intungwa canke tugira ukunuko. Kuko ahanini kubera ko imfungurwa zariho ico gihe zariho zaraboneka, ntizari zizimze nk'ubu, kandi umwimbo waraboneka ushimishije. Ibiharage wasanga mu rugo biriho, ubufu bukaboneka, ibigori bikaboneka, hakaba ubufu bw'ibigori, ubufu bw'imyumbati, ibiharage, ubwishaza, amateke yariho, ibisahira bikaboneka ari byinshi. Ku buryo rero amafaranga wayakoresha buri mu kintu kiboneka. Agahuze ko babanza ukagura agahuzu n'akarato kozo turaseruka mu bandi, hanyuma bakase udusigaye. Papa rero yaca kubwira ati umuvyeyi wawe akakubwira ati reka rero tudusigaye natwo tudukoresha uko, gasangura kuza gatongo kandi katari gatoyi kugira ngo mubandanye muri mamwo usange mushobore kuronka ibintu biboneka mu rugo. Yego cyane cyane amafaranga yakora muri ibyo bintu, wasanga benshi bagura gatondo. Na jewe ngaha mubona mbaye nobabwira yuko nagiye kuharonka muri utwo dufaranga nyene. Waronka dukeye mugabo dufise agaciro. Mu minsi heze tukiri ku ntebe y'ishure batubwira bati burya uhejeje amashure ukagira imana ugacuronka akazi ugiheza amashure, kimire ucuyihereza umuvyeyi nagashimwa kuguha umuvyeyi ku buryo ubushatse kumwereka ko nawe ibyo yakoze ikintu kizima. Mu gihe ciwanyu naho yabafasha kubereka ati yamara amafaranga yakoresha uku nta byari bihari ku buryo ataniyoyemo n'ikiyeri na kimwe yagira inzigo? Murakoze. Ico gihe twebwe turonse dufaranga, yego mbere novuga nti abavyeyi ntibagutubika cyane, kandi nawe ibintu by'ugusamara wagerageza kubyirinda
bageza kuvyirinda kuburyo twarumvira cyane abavyeyi mu gukoresha amafaranga twabanza guhanuza abavyeyi tukababaza ico bavyiyumvirako mugabo nta bavyeyi baduturubika ngo zana yangu tampaya ya ngo ntisindavyemera ngo zana ncumpa eka byava nko ku bavyeyi bamwe mugabo akenshi wasanga umuvyeyi n'umwana wiwe babanza kumvikana kuntu bokoresha amafaranga umwana aronse yego murakoze cyane muratangwa akazi kubwigisha mu 72 murigishije mbega gushika uyu munsi musanze mukora iki kumbona mwambaye n'agapira kerekana ko hari kwikaramu nikaye kerekana nyene ko ari ibintu byerekeye inyigisho canke education ubu naho muri muriki urakoze ubu nkuko mubizi Nkurutwanje ndumwigisha yakukurutse nakukurutse ni 2019 mu 2019 niho leta yansezerera ubu rero ndaha mu rugo nikoro twanje ngafasha mukenyezi gutunganya ivy'urugo hanyuma nkaraba kubera nk'ivisa abana bakiga nkagerageza nyine kubakurikirana abo bana yego ndakora ibikorwa bisanzwe by'imuhira byo mu rugo yego turagarutse rero kubyerekeye komine mbega mwebwe mutanguye guca ubwenge komine Mabayi yari ihari byari bimeze gute oya komine Mabayi ntiyari ihari hariho komine twebwe Mabayi yari zone ikukira komine Rugombo Mabayi yari zone ikukira komine Rugombo ni kuvuga aha muba mwaba muri komine Rugombo ego aha tuba twari muri komine Rugombo ndetse ko mu nyuma bagiye kugabura akakuzi mubona ngaha karengana inyuma gatoyi hafi yaho imuhira y'inzu bakita Jagamba akajagamba rero mu nyuma niho bashinga leta yacishiraho ubushikanganje bw'intoro hagati yacishiraho komine Bukinanyana akakuzi mubona kariko karingana ndabereka kara hafi niko kagabura komine Rugombo na komine Bukinanyana duca dusanga rero umutumba akakuzi nyene kagabura imitumba ibiri Jagamba Mukoma na Nyagaseke mutumba wa Mukoma uca ukukira komine Rugombo umutumba wa Nyagaseke uca ukukira komine Bukinanyana tuba tugiye Bukinanyana uko ni kuvuga umuntu yaba aha turi naho tumaze kuja hino yako kuzi yaja gusinyisha karanga muntu yiwe ibukinanyana ego cyane wari mu Mukoma kaja gusinyisha karanga muntu yiwe mu Rugombo neza cyane mbega hari ikibazo nta nababajije cinshima kubabaza mu kuja kwishure muja muri seminari ntoya mu Kanyosha mwagenda ni iki miduga rimaze kuboneka oya jewe nja kwishure papa yaramperekeje anjana mfise aha ububona bajana amasakoshi jewe natwaye isanduku y'ibiti akinjanye agasanduku k'ibiti niho karimwe impuzu zanje papa ramperekeza kubera twari dufise umugenzi urugo mu Cibitoke ico gihe twaraye mu Cibitoke kumugenda mwagenda minshaka byose ubimbire neza ko mwavuye hino n'amaguru paka mu Cibitoke ego nukuvuga ko twavuye ngaho Mabayi tuva ngaho Mabayi ari ku munsi wa gatandatu tugenda n'amaguru duca ahantu bita mu Busesa turaduga umutumba bita Murera Nkono n'amaguru turashika aho mu Bwayi turamonoka Imugina n'amaguru turagenda kuva Imugina hari ibarabara twaciyemwo bakunda kugita ngo avenue mu ruho rero ya mu mustanteri wa kera turagenda turaca muri iryo barabara tucaho bita ku Kamakara turagenda no
hariya mu twahita ngo mu rukerereza nukuba ntitwarinda guca mu rugombo naho ntwita mu rukerereza bon turagenda dushika mu cibitoki kuyindwi kuri uwo mugenzi wa papa yego yitwa Inosa ntaho batangeza turaharara kuri uwo munsi wa gatandatu bukeye ku munsi w'Imana ku munsi wa Mungu papa yongera aramvyuka tugenda kabeho kakirimo turagenda ntakubesha nahatswe kurira jewe umva nari mfise ka gasanduku k'ibiti ndagafuse ku mutwe turagenda agenda nyereka gusa ngo habahitaka turagenda duca ahantu bita twaje basuruzi bita muhira tubanje kuja bukanyamagana amatoja bukamuhira bon turagenda izo nzu zaho zaba ziri kubiraro uturo twariko twibiti yego turagenda shika mu Gasenyi narushe napfuye twashitse mu Gasenyi ndi hafi kurira aho mu Gasenyi hari imiduga ya makamyoneti ico gihe hari umuduga bita ngo Ngeringeri ko bayita iyo kamyoneti ifite amakaresori uwo muduga no watujanye hariho umugabo yitwa ngo kivuye ndamwibuka bari kivuye yarafise umuduga woniwe twagiyemwo iyo kamyoneti yari barabara ry'ivu nta kaburimbo yarimwo turorira turagenda gushika Bujumbura tuhashika ku gihe c'akagoroba no twarara mbona rero papa yarazinanye n'umuntu yabi Bujumbura yitwa Simeho gwabaye yavukaho abutahana no twaraye kuri umutama baratwakira mbere ico gihe hariho kumugoroba wije niho abasoda haje umuduga w'abasoda ijipi y'abasoda kuri umutama gwabaye Simeho tubona burukije igikoko mbaje papa mbarira ngo ningeregere papa niwe yayibaze hamashikiza inyama uwo Simeho mugabo abasoda bo bace bigira Simeho yari umutware byabyo byose ko yarazaniwe n'abasirikare amatwansumira Simeho yarakora mu bushikiranganje bumwe ntibuka neza kuko ico gihe ngo yari umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje ko ndavyumva ico bitango directeur general ubushikiranganje sinzi ko yari intwari hagati sinzi ubwo bushikiranganje bwari ubwo ko ico gihe nari umwana sinebuka neza papa nyansiguriye neza abamuva kubo mu kivugana muri bagenzi canke aracariho nawe Simeho yaritavye Imana no mu pfaso niwe yaritavye Imana wene yego ntabana yasize mu bamuzi ntabonzi neza yego ntabonzi neza uwo munsi uradumuragiye muvuye imabayi ugwamaguru muraye mu cibitoki muva mu cibitoki ugwamaguru murushitse mu Gasenyi musitse mu Gasenyi murafasha imodoka bugira kangahe muri umuduga ico gihe novuga nti kuko jewe novuga uwo muduga nari ndawuriye nari menyereye kugenda mu muduga gatoyi kubera yuko kuva mu mwaka wa gatatu jewe w'amashuri matoyi nari umukorezi umukorezi rero umva hari ukuntu twaza turajana n'abapatiri ku masikisare ku mashuri bariro hari ikiduga twakunda kushita ngo ni kivumvuri cya kivolvo abapatiri bari bafise twarakunda kukigendamo rero urumva nari menyereye ko nari sanzwe menyereye kuza ndaja mu muduga ico gihe ndomukorezi ni kuvuga none amabarabara rero tuvuga ko yari ahari naho atamiduga yaza gutora abantu hino ibishobora kubajana Bujumbura ibarabara ryari ririho kubura ko n'abapati bari barazanye umuduga ushika nga nibaza ko abawucishe mu barabara yego
hariho ibarabara ryaduva ngaha nyene rifatiye rigaca rica mu ruseseka rigaca rituga muri nyamitumba ya ruseseka rikagenda ryari ribi n'ivyo mu rushana mitende yaboneka muci kuko ubunyerere bwaca bugabanuka muci rigaca bita mu busesa rikagenda rikabandanya rigaca rigenda rigaca mu bwayi rigaca rishika imugina rigashikira imugina rikabona kubandanya rero rigaca ribona kubandanya iri barabara rya rugombo va mu rugombo hajya akayira kagenda gusa nta gasanzwe nta barabara ryacaye rica hamwe nababwiranye naho bavuga ngo kukamakara rigaca rigendeye mu ntuze nyene mu rishikiraho hamwe kwibarabara ryindwi mu cibitoke rigaca ribandanya riciye hajya nko ku bitaro hafi y'ibitaro rigaca ribandanya rero rimbandanya rije Bujumbura muragiye mugeze muri seminari ntoya mu Kanyosha murize uburuko burageze bega gutaha mutama yaragaruka kubatora byagenda gute gutaha kubera yuko misanzwe hari abandi banyeshure bavino abandi ba seminari bavini mabaye hari nk'abava iyo muza Kirehe hari abava mu za Gasebeyi hariho abamubika amazina muzama tugira amazina nimba mwamubika amazina ati nkanaka twarazana na yavaha hariho amaguma ataraba hariho witwa Adelin yavuye mu koma hariho witwa Michel ntabankiza Michel yavuye Butahana hariho witwa Tarsise yava mu Kabere hari habitwa abava mu Gitukura mukuru wa Rogeri mu kirundi twakunda kumvuga ngo ni Karasani ntumva ntitwamenya neza icyo bigira Karasani yego hari yava mu Gitukura n'abandi banyeshuri biga mu yandi mashuri kuko tugomba tuze mu buruhuko twaca twivugana tukavugana ati tuzofata tugenda gufata umuduga hana twawufatira ko hajya ku isoko nkuru ya Bujumbura yego nkuko nababwiye rero twazana agakamyonete tukaza tubeje ico gihe rago kamyonete nkuko nababwiye kashikira mu Gasenyi kashikira mu Gasenyi hama kuva mu Gasenyi hari Buganda tukaca tuza n'amaguru tukacimugwi tukaza tukamanuka ya misozi muza mwumva yatemba tukaza tukashika mu Muhungu mutwaracoka nyene tukaca tuzana amaguru kushaka dushika ino abaca mu ngaha bashikira mu Nyagaseke za Butaha na Nyagaseke bakaca baduga abandi bakaca babandanya hariya mu za Gitukura Kibande gucyo bagenda basigara mu nzira ico gihe duhera ku kamyonete mwafata kuva mu gisagara ca Bujumbura muje aha i Buganda canke mu Gasenyi ugerageje kwibuka mwari amafaranga ngana gute ico gihe amafaranga ndavyibuka twari hankijana 50 ijana gutyo yego muraje muravuye mu Gasenyi ugwamaguru bamwe bakagera basigara mu Muhungu abandi bagenda basigara Butahana abandi nganya Gaseke mabayi centre kuduga za Gitukura mbega bwije bubiriyeko mwarasaba indaro camwe abandanya muza kubera mwambeje ico gihe tuje kenshi twarinanata tugashika tugashika muhira yego twashika twacotse twapfuye nabi mugabo tugashika ko twagenda tufise tuvuga ico no kwita morale umva twaturi benshi nama tugaca tugenda dufise morale tugashika muhira byanse ko dushika twasaba indaro mu nshuti n'abagenzi bahuye twagiye turaca nkaho muzamugwi basanga benshi dufise nk'abagenzi canke inshuti hariya muzagasenyene canke muzamurwi canke muzamuhungu nka jewe nari mfise ba mama bacu baba mu Muhungu bishitse nkaryama muga kenshi twarashika dufate muri ako gake mushitse ahantu mushobora gusaba indaro ntibabinuba ko nk'akarorero wewe hariho umuntu mwari muzinanye wo mu Gasenyi hama mukahashika mugaca muja kuharara n'abandi bagenzi muri kumekora ko simbaza ko mwatatana kuko wasanga bamwe batanafise imbere n'ahantu ntibabinuma ati wazanye abantu benshi imfungugu bagomba bajya imfungwa zacu byari bimeze gute ico gihe ciwanyu
Murakoze nukuri tutabesha aho hambere hahise abantu barakundana gose ahubwo umengo bararyoherwa no kubona baronse abanyeshuri barari wabo yego barakundana bara abantu bagenda nababwiye yuko hari imfungurwa zaraboneka cyane batubonye ahubwo wasanga ega nakagwa rimwe barakagora bakaduha bakaduha imfungurwa bacaronda nakagwa bakaduha tukasoma tukarenza kutuko kujya dufunguye bari abantu bakundana cyane ibintu byo gufatana mu nda wasanga batangorane batera kabisa nuko bararyoherwa no kubona bakiye abantu abanyeshuri cyane abanyeshuri bakabona kati abanyeshuri baraye ngahi wacu basanga bibaryohera bikabahimba yariteka rero nabajije kuvyerekeye komine Mabayi mwatubwiye ko komine Mabayi yari zone ni kuvuga mwebwe mwava ngaha mukaja gusinyisha ababa kuri uruhande turiko ubunyene bava ngaha bakaja gusinyisha makaranga muntu yabo ibukinanyana bobo ico gihe ni abariyo nakabarara kibivu bagenda niki makinga yararengana amamoto yararengana tabimeze guteho ico gihe eka kabarabara kanaho nyene kari kabi mugabo abantu bahano Imabayi murabona twaramenyere kugenda n'amaguru bagenda n'amaguru bagaca mu mitumba hariya zanderama bakabenca mu zabumba bakagenda bagiye nk'ibukinanyana muga cyane bakunda gufata inzira ya nderama baciye aho mu za Rutabo bagacafata mu nderama kuki bagaca bagenda bagashikira benshi basanga bashikiye nkaja kuri baca mu zashimwe yego bagenda bagashika ibukinanyana bagasinyisha ibyo basinyisha mugabo twebwe nk'igihe twuzuza amadosiye dutangura akazi ico gihe ntibari bwagabure cyane ntuze twebwe twabisinyishije mu rugombo ntibari bwagabure Mabayi na ntuze na bukinanyana twito rugombo na bukinanyana kuko amadosiye yacu rero twaciye tuyasinyishiriza ibikenewe byangombwa twaciye tubisinyishiriza mu rugombo yego okay komine Mabayi igomba ibeho nibaza ko mwamuciye ubwenge ico gi yego kuko na mustanteri twubaka komine Mabayi na mustanteri hari mustanteri wa mbere wa komine Mabayi we yarinde yitwa Runyagu Vincent nawe yarafashije no mu kwikorera amabuye ya fondation yarafashije gose uwo Runyagu Vincent yavaye mu rugombo yapfa mu rugombo bamaze kuvuga ko komine Mabayi yoza kujya bashobora korohereza bene gihugu bamwe kuja baraja mu rugombo abandi baja ibukinanyana barabonye ko ari umuruho ico ciyumviro mu bamozi ukuntu cyo bacarabaye kugira habeho komine Mabayi canke mwe bababwiye gusa maje mumva batuma ko timbino twubake komine mu bisanzwe murabona ibintu byose hari gihe biva mu bisabo bya bene gihugu yego hari gihe biva mu bisabo bya bene gihugu ba papa n'abandi basokuruza bacu bagiye mu manama barabona ingene bacoka bakabona ingene baruha ugasanga ibikorwa bimwe bariko batumirako birabaruhisha cyane je ndibuka yuko nkaba papa hari ikiraro aho bita ku biraro bibiri uri kuja mu rugombo uciye mu busesa cyari kiraro kigizwe ni uruzi Nyamagana bwicimwo kabiri ugasanga bategeza gutarura ahantu habiri amarero ugasanga nk'imigogo bayikuye hamwe za ruseseka bayijana aho ku biraro bibiri kandi inzira ari mbi hanyerera ugasanga rero baracoka gose ico gihe rero mu manama bagiyemwe mu rugombo bakaza barabisaba basaba gushika rero abarongoye nongozi batwari baje kubona ati abene gihugu reka tuborohereze barabona ko Mabayi iri kure ya rugombo ko bacoka kandi noneho nico gira noneho nikawa hageze mu season y'ikawa ni barishorera mu rugombo abantu b'Imabayi barabona rero nko kukurisha ikawa Imabayi wikoreye ku mutwe ukarijana mu rugombo bakabona ko baruha cyane baca rero baza barabisaba muri ubwo buryo kubera ko babona ko ibintu gushikira umugwa mukuru wa komine birabagora koza kwaka ivyangombwa kwikorera imizigo bayijana mu ntuzi bashoye utwo bashora nk'ikawa n'utundi batujana mu rugombo bakabona naho nyene baracoka bakaruha baca rero mu bisabo byabo bakaza basaba nyene ko nabo boroheza bakabaronsa intuze bakaza tukavuga nk'ubutegetsi
bukabegera kugira baze bararonka ivyangombwa bibegereye batarinze gutama gose kuvunika ego komine Mabayi rero barabwiye bati tugomba tubahereze komine yanyu ico gihe yubatswe gute ico gihe komine yubatswe mu bikorwa rusange abene igihugu bagatanga amaboko yabo nari mpeje kubabwira yuko hageze kwikorera nk'amabuye kandi mubaje muravye neza hajya ijya komine yacu yamabaye murabona n'uruhome ingene rungana yubatswe n'amabuye barakoze cyane murumva ko cyari gisabo cabo bari babisabye babishashaye ku buryo rero mu kuyubaka n'abarongoye indongozi zarimo zigakora bagakoresha ingufu nabo nyene kugira batanga akarorero keza abene igihugu rero babonye barongoye bariko bikorera nabo baca bagira ingufu bagaca bashira bayitanga gose bagashiramo ingufu nyinshi baca barikorera amabuye fondation rero plan yoyo ukujya kuntu yubatswe byagizwe n'umufurera yitwa Spinato yari umufurera umutaliyana yakorera ngaho kuri paroisse y'Amabaye niwe yayicapye arabereka ati tubone ubu iyi plan yi commune byo bayimeze kuno karabacapira hama naho barakora kuko ico gihe ari mu stanteri n'abapatiri barumvikana bakavugana bakavugana bahama bagafashanya kandi kuko abataliyano kenshi nibo bakunda kuronka abapatiri b'abataliyano ku buryo ibintu by'iterambere warabona ko babifisemwo uruhara kuko n'ijya sengero hariya Mabayi yego ntibayisambuye nivyo bayiretse ku mugabo yarasubiye mu bwa mbere ariko amategura hanyuma abataliyano bacabaze nibo bayise ko ama eternity gutyo rero ugasanga barakorana n'abarongoye n'abatware bakavugana dukenewe usanga rero barafashanya ugasanga barafashanya komine Mabayi ni kuvuga kuva yubakwa ni hajya nyene gushikisa twe hajya twanze tuvuka tuyibona hajya ni hajya nyene mwatangwe kuyubaka ego cyane kuvitangura ni hajya nyene kiri barayigira ndetse navuga nti nta bindi bishashe barayikora ko misanzwe kiretse amarangi gusa no gukora amabati bisigaye byose nibijyanye yego bisigaye byose nibijyanye ico gihe mwatubwiye ko batazana komine Mabayi hari zone Mabayi yari yubatswe he zone Mabayi yari yubatse harya hari zijyanzo zikibira projet ntuze ijyaje habibuzo by'amabuye tubona hajya inyuma ego ni hajya niho zone yari iri ico gihe mbere bwa mbere abayirongora nuko ntibuka neza izina bamwe bavuye mu rugombo kuko nako ntabari yava mu rugombo aje kuraba harya gukorera harya umva yazari rimwe ko ntable yazari rimwe aje kuraba nyene biriko bigenda hanyuma mu nyuma niho haza mu nyuma hagiye kuza mu chef de zone yitwa nta fayida yavuka yutahana nawe nyina mu mpinga baho bamvuga ko yavuka mu mpinga hanyuma arafasha gushika rero ho bemera kuduza komine Mabayi tukayubaka kuzura mu stantere runyago pesa agatangwa mu bisanzwe yatanguye runyango yaje ahita ari wayubakisha ayubakisha nuko ibikorwa byose byakozwe kuri uwo runyaga ari hari yarasimba gatoya akaja mu rugombo akaruhuka nko muri weekend mu nyuma agaruka akaza arakora buhoro buhoro ico gihe yabahe hano iyo yaje hino Mabayi yararahe nukuvuga hari ahantu ariho umutama yitwa ntuze umugabo yetevye amana akenshi wasanga hitira kuwitwa ntuze Daniel bayisingize yari mudandaza yari afise inzu zamunaka yakabare mugabo n'inyuma gacagira izindi nzu inyuma ari wasanga mu stante yacara asandara mu nyuma komine imaze kubaho yagumye uja kurara kwa Daniel canke haragize ushaka kubaza hanini ijya nzu tubona batubwira ngo niyo ba mustante bahora babamwo ijya yubatswe ryariho ijya yubatswe ku mustante yitwa musanzwe runyago mu nyuma bahavuye bubaka inzu ya mugongo wa Temba ntoyi bayabaye isanzwe barabayemwo hama mu nyuma rero niho baca bubaka ijya mubona harya yitwa inzu ya mustante ijya nayo yaje kubakwa
kuri mustanteri ntuze witwa wakana witwa wakana Tade nawe nyene yaraje avuye mu rugombo yaraje avuye mu rugombo niho yubakwa aba mustanteri nyene abitwa basindaye Salvatore baje baraza basanga ijya yubatswe mbega ico gihe mwasumira isoko yaririye kijya gihe mutangwe guca ubwenge mwebwe isoko mwayirema he isoko mu bisanzwe jewe nza kumenya ubwenge nza kubwimenya ubwenge isoko ya mbere yaraha hari amazu y'abakame iruhande y'umutama yitwa Timote Timote hafi ya Nyamagana nka twokwita kuri Saga kuri Saga ruguru gatoye niho isoko yari yirico namenye ubwenge mu nyuma irimuka iramanuka hajya hafi ya nkari Interbank ego Interbank hajya kwa Batoma hari dutujwari niho isoko yaremera mu nyuma irimuka bayijana hajya ubona ajya amazu ya Padri Desire yubatse amazu iruhande yaho babakame bari hajya hose hari ijya station yije vuba bavuga ko yoba ya shinga ntaye ntisezerana izaharya icifata na kijya kibanza kiri hajya ba Yozefu bubatse Yozefu wa Ndere ya batazira gahanga Ndere bankumba yafata kijya kibanza cyose bo yagiye ko hava rero iciza kuri iyo isoko ya kijambere bubatse iyi hari ubu yego tuve muri ibyo tubanza tuje ku bantu mwabona ko bari bafashije mu iterambere rya komine Mabayi baratubwira ko bariho umuntu yubera tangushikana imodoka ngaha muri komine Mabayi sinzi ko mwari muciye ubwenge mukatubwira umuntu kubera ko ico gihe mwaje Bujumbura n'amaguru kiretse abapati barafise imiduga ariko ndibaza ko mu nyuma ko mwakura niko habaho abantu bashobora kugira hashobora kuboneka umuduga hani Mabayi umuduga mugerageje kwibuka bari umuntu mwamuzi watangwe gushikana umuduga ngaha Mabayi bo murakoze jewe ncubwenge kubera uko kuntu wasanga kenshi tutari ni Mabayi twagiye kwishure turi kwishure i Bujumbura abadandaze ho bariho bari byatsa gute byabo hanyuma rero hari umuntu w'umumizirima yitwa Shabani Shabani rero abadandaza mbere abitwa bana Hasoni bagiye kurangura rero hari ibyo bagomeza Bujumbura bagaca bagenda bakabwira uwo mutama reba mu Buyenzi kuko yari afise ikamyo nini niwe ahanini yabazana ivyo bikoresho kubishikana no ibidandazwa akabizana akabishikana ino Imabayi ega akabishikana ni Mabayi ku mazu bari baragiye bubaka abo badandaza wundi nibuka no witwa Vesito nawe nyene yabaha mu Kabere aha hafi yo kwa yujya bagendera ku mugayo Hermarasi niho yaba hajya kwa Hermarasi niho yari yubatse hanyuma yagiye kwitaba Imana agize accident y'umuduga ku kiraro ca Nyamagana ruguru hajya mu Kivogero yarapakiye ubushaza yarapakiye ubushaza ama aza kugira accident rero umuduga kumagarira mu kiraro yego bon hanyuma mu nyuma hagiye haraboneka n'abandi badandaza rero kubera utuzahabo twari tubonetse mu za Rutabo hagiye haraba rero abandi badandaza baciye bagira baza baragura utuduga utwo dukamyonete bita ngo za Ngeri yego hariho nko witwa Lensiyo ariko Lensiyo ndabo bagiye kuza muga umuntu wa mbere mbona atanga gushikana umuduga kuko bose bacuvuga ngo
iyo ari uwo mu mizirima yitwa ntuze Shabane niwe yazana ibidandazwa akabishika nino yego wasanga amaze nk'imisi 2 mu nzira rikaza aje nko mu rushana ho byarudo yaramara nk'imisi 3 mu nzira ahajya hamwe nababwira mu za Busesa kuva mu bwaye Mugina ugasanga ramaze nk'imisi 3-2 mu nzira kubira amakorosi n'ubunyerere gushikashika mu rusese cyakabana kuduga guke ibarako nababwiye kwibara bya ibivu bwije bukamwirira ko mu nzira yacahagaranga aho akarari akirara mu muduga wiwe bukeye akabandanya ugenda okay baratubwira umuntu bitanicaye ko nawe nayo bari mu bantu bashikanye muduga hino bimvukira byo bari byo kuri yego ndibuka ko nicaye nawe nyere havuye yagura umuduga munini ikamyo nini ikamyo nini ico gihe yakorera mu kivogero yakorera mu kivogero akazari yarafise ikamyo nini kabisi boneka pe yo yayiguze nyuma ya V6 yego je novuga ko yayiguze nyuma ya V6 yego yayiguze nyuma ya V6 Biga wewe ku myaka yawe naho atari kera cyane uwo bitangenda hayo ubaru haco bari umuziko ngendahayo canke matumba bari cyo batumba ngendahayo buzuguri abo bantu batatu hari kintu batubwira ko bazi ko canke warababwiwe ko ngendahayo matumba ndumva bamuvuga ko yayo mutware kandi atwara hanini hanini gose kuko turetse nahi utahana ugiye no mu cibitoki ugashika mu cibitoki bakubwira ko hari kwa matumba yego bakwa ko yari kwa matumba yari mutware yagaba inka amatongo yego hanyuma ngo ntuze ngendahayo nabuzuguri bose bari amahungu ba matumba barabana ba matumba bagatwara ino bon buzuguri ngendahayo bavuga ko yani muri aka gace ka Butahana hanyuma buzuguri nawe yarafashe agagice ca kuva mu gitukuru uduga ruguru mu kibande hari ya ruguru yego buzuguri we naramubonye kabisa buzuguri naramubonye abanyage iyo yatembere yari yarubatseyo n'inzu hariya mu kibande yego naramubonye uwo yaje kuramutsa hariya mu kibande no kuraba amatongo yiwe namubona abantu bamuherekeje bamuhetsa kuramutsa avuye aheza kuramutsa avuye Bujumbura akaza atembera inima bagaca agenda karara hariya mu ntuze kuko yari yahubatse inzu nziza kandi ikomeye hariya mu kibande abanyakibande rero umva nkabo yari yaragiye agabira baba babonye ati data bujaraje umuhanya araje bategezwa kumushikanira utwa mushikirane nk'imfungurwa ibisahira n'ibindi ubushaza n'iki bakamuha cyo gihe rero agomba asubire nk'ibujumbura baca abanyakibande baramuherekeza abo yagiye aragabira nk'amatongo canke ibindi canke inka ngenda hayo nawe nyine yari umutwari Butahana nawe nyine n'umuhungu we ngenda aho naramubonye mugabo ibintu by'ubuzi ariko akora amabanga yiwe Butahana sinamumenye gusa namubona avuye nk'ibujumbura nyene aje kuramutsa bon uko niko ndabazi nta byinshi bavuga ko abo bantu murakoze cyane mwabwe muvuga ivyerekeye ubushaza mbega hano muri mabaye ubushaza bwararimwa cyane ko mbona muri iki gihe atabushaza turima hini wacu yemwe mabaye ubushaza bararima gose baraburima cyane gose hafi y'amashamba hafi y'ishamba hafi y'ikibira bararimayo hariya Meremera bararimayo abantu benshi bari bafise amatongo y'ubushaza nga gusa kubera ukuntu imbuto yagiye irabura imbuto yarahavuye irabura bacabona ngo ubushaza ntibukera neza baca baheba burima nabakeye bake nabari burima nabarima mu busize bagashinga uduti bakabushingira uduti bakagera mugabo ubu si benshi baburima kabisa nico gituma ubuno mu masoko usanga ubushaza ari bukeye ahandi nimbere no kuboneka ntibuboneka ugasanga hari igihe ushobora kuturonka aho nyine ukabasanga ni duke no mwanya ubona bukabura pe ntushobore kuburonka kandi ubu burazimbye gose burazimbye pe
bakunze mu Media TV nkuko nababwiye mwabaye ko duteramanye n'umukurambere niwe twaje atwiganire atubwire kahise kiwe afatiye kuva aho yavukiye atanga kumenya ubwenge gushika uno munsi ibyo abona ariko maze ndabibutse kandi ni Mabaye Media TV raba munsi iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe kuri YouTube mu yandi majambo hama ukaba utaragira sabone canke subscribe urumva nturaba umunywanyi wacu byiza wacu hafyonda kugira ushobora kumunywanyi wacu kugira ibiganiro byacu twamadushira ko iminsi yose bize byame bigushikira byoroshe mutama twaramutse dutembera kugira mushobora kutwiganira kahise mugirageje kuraba kahise kiwanyu ushobora kuduha itandukaniro mu majambo make ukatubwira ati kera ibi byari bimeze uku ubu ndabona bimeze uku mushobora kugira nk'impanuro ico mutubwiye mufate kuri kahise nibyo mubona ubu bihari buga bishobora gufasha cyane ugwaruka canke abandi bantu bakuze ariko babona ati nibyo kuri mutamavuze kuri kera byari bimeze uku mugabo ubu ndabona hari ibintu biko birahinduka ari bihinduka bija ahantu habi ariko kera byashobora gutuma umuntu ava mu muntu akomeye ava mu muntu nkuko kwiwanyu mwadushoboye kudutangurira kubona izuba. Yego murakoze itandukano rihari ubwa mbere ho kera twebwe tukiga hariho ikintu twari dufise mu mitwe yacu twebwe abana cyari ikintu kihiganwa aho wavuga uti naka turigana yagiye ubu muri trimese yaronse amanota meza naje naronse amanota meza mugabo simbona yandushe mbe yansombije gute ugasanga turiko turahiganwa rero mu kwiga twiga dushitse kumwete kugira ngo mugenza we niyo baronse amanota meza ejo nawe mu kibazo gikurikira ushobore kumusumba uronka amanota meza gusumba we ico kintu cihiganwa rero carimwo hanyuma ikindi nuko umwigisha umurezi rero wasanga ari umuntu ntiwapfa uri umwana ntiwapfa kumwegera twaratinya abigisha twebwe twaratinya abigisha umubonye nk'inyuma zawe waca wiruka kiruka kandi twarinda ibintu byo gucererwa twarinda ibintu byo gucererwa kuko wavuga uti sinshaka kumwigisha ambona azi inyuma zanje washa imisi yose wihatira gushika ku ishure imbere yuko abigisha bashika abigisha bagashika washitse ku ishure ibyuko byo gusamara mwibarabara ntibyarimwo yego byo gusamara mwishuri mu majambo make rero nukuvuga ko umunyeshuri waho hambere hahise twebwe tuciga ubwa mbere ko ari kuzinduka agashika ku ishure hakiri kare abigisha bagashika nawe yashitse carazira ko umunyeshuri agendera inyuma y'umwigisha carazira mushitse no mu nzira mukabona abigisha ubwa mbere mushitse aho bari kwari kubaramutsa mugaca mwiruka rero ku buryo baza gushika ku ishure mwebwe mwashitse kera ego hanyuma mushitse mu ishure nkuko vyama kwara agacerere ugakurikiriza umwigisha ariko yigisha ego ukamwubaha icavuze ugakora hanyuma nta bintu byo guharira n'umwigisha noneho birumvikana haje twabatuzi nta bintu byo guharira n'umwigisha yaba bufise hama rero agacakura ico kintu cyo guhiganwa mu ishure ego icyo kintu cyo kubaha umwigisha carimwe ikindi nuko abavyeyi barubaha cyane abigisha emwe bafatanye nk'umuntu nyene ahambaye n'abigisha nyene bakagerageza bakiyubaha kabisa uko bari abantu nyene babonye bazobanda abantu barahambaye nukuri utabona ko arabategetsi nyene da barabona arabategetsi kuko nawe nyene akenshi basanga bagendera mu mugwi hanyuma rero ariko ubu rero ingorane tubona umengo abana bashaka kuba nk'abashaka ngo bangane nabigisha bakine nabigisha bivugira ivyo bishakiye aho hambere hahise siko byari bimeze kandi
umuvyeyi umunyesha umuvyeyi akavuga reka twebwe abavyeyi barashika no kwishuri kudukubitirayo baraza baka imbere umwigisha arinza guze amutumako ubamenye ko ugomba uhure n'ingorane bamenya ko ugomba uhure n'ingorane bakaza unaniranye bagatuma ko mwigisha umuvyeyi akaza kuguhana kwishuri ego gasanga barubahana kandi umwigisha ashitse muhira umuvyeyi wawe akamwakira neza bakayaga neza ego ariko ubu rero ingorane tumaze jiko ndabibona umenga abanyeshuri ubu biga ari agahato ari umuvyeyi arinda gukoma amashi kugira umwana aje kwishuri arinda gukoma amashi kugira umwana asoka ave mu nzu yiruka aje kwishuri ugasanga ni ingorane bo mwishuri twebwe uvuye kwishuri wihatira gusubiramo ndetse wapfa no kwishuri ivyo umwigisha kwigishije bavyiga ku ngufu wagerageza kubishira mu mutwe ku ngufu kuko bukeye akubajije bikakunanira ega warahabonera ego nahatago kubita mugabo gukwega amatwi ho yaragukwega amatwi ego nagukwega amatwi ariko abanyeshuri ubu ico mbona idasanzwe nuko umengo ndagupwe ni nk'ibintu ndagukwega abavyeyi bagakoma amashi abigisha bagakoma amashi ubushika mu kwishuri ugasanga umwigisha umenga ariko yinginga umunyeshuri kugira yige kugira yige umwana w'ubu umengo ntabona neza ko umengo ntabona kazoza mu gutegura kazoza kibe karagoye nka jewe ndi ngaha ndaha muhira ntabwo kubona nibaza nti ubwo abana hari ikintu bazovamo gantuzewe ko mbona umengo kwiga ni ibintu barinda kuhata bakamuhata ntabone kumengo mu buzima mu misi imbere atafise ubumenyi bukwiye bizomugora kubaho bizomugora kubaho twego mu bisanzwe twiga twiyumvira duti je nanje nashaka kuba mwarimu canke nashaka kuba umusoda canke nashaka kuba iki muko mwana w'ubumengo nta ibyo mu mutwe ntafise imbono nkuko tubivuga ubu vision y'ubumengo ni abona hafi umenga abona kurya gusa no kwisamarira akishinga ibintu bisamaza mugabo ivyo vyigwa akayifata mitenyenye ntashirimo inguvu ngo abone yuko ategerezwa guhiganwa mu buzima bw'ubu no guhiganwa ugaca usanga aripfuza umwana ubu aripfuza ngo je ngo nshaka ngo nige ngo nzokora akazi ka leta mugabo ugaca usanga naho yiga akora akazi ka leta akibagira yuko siwe wenyene ariko yiga hari abandi bariko biga ntabone ko ashobora ategerezwa kuhiganwa mu bandi benshi bariko biga akerekana icazi hama kumburere niba leta yo muhakazi ibone ko ari umuntu nyene ikamuhe ibona ko agakwiye ico kintu naco babona ico twokwita emulation ntayo ashaka kwigira ivyo yishakiye umuvyeyi ntavuga ageze ngo amuhanure umwana umengo ntavyo yumva hageze gutaha nataha uvuga ati je ngoma abavyeyi impanuro abavyeyi bariko bampa ndazikurikiza uku ugasanga ashaka kuba libre asumbije impanuro z'abavyeyi agashaka kuba très libre basha donc agashaka umengo ni anarchie agashaka kwigira ntuzi umuntu yahise arenge yabavyeyi ntabone ko abavyeyi iyo bari kwamuhanura aba bari ico bashaka gushikako ubwo budasa mbona buri hagati y'abana baho hambere twebwe tuciga n'abana bubu n'abana bubu kubigeme bebwe kera mwiga mwariga n'abigeme nimba mwarigana nabo hoho barava mu mashure kubera gutwara inda z'indaro nkuko tubibona muri iki gihe urakoze twebwe tugitangura nkahima baye hari école de garçons na école de filles école de garçons hari abahungu gusa kabisa bavuze de garçons abahungu gusa gasanga rero gigishwamo n'abagabo école de filles gigishwamo n'ababikira n'abakenyezi
hamwe bose bari bafise indero yabo abakenyezi n'ababikira baragerageza kwitaho indero yabo bigeme harabaye na interne na mbere ngaho imbabaye yabigeme ababikira bakayikurikirana cyane n'abakenyezi bakabakurikirana cyane bakabarera bakabashira ku murongo niko no bivuga kuko burya babikira urabona ko abantu bihebeye Imana bashaka kubarera nene rukristo rukristo bon intuza abagabo nabo baraturira nka twebwe abahungu baraturira mugabo naho nyene bashaka kutwereka yuko kwishuri atagufisina kurimwo yego twagerageza gukurikiza amategeko baduha kandi bagakurikira neza nk'ibintu byo kubera bigisha ico gihe urumva école de garçon mugabo ikurikiranwa cyane n'abapatiri abihebeye Imana umva rero abihebeye Imana kubera ko yari ishuri giye gukiye Ecclesia Katolika umva bagerageza kudushiramo nyene utuntu two ku indero yerekana yuko ari abana ba rukristo abana baba kristo niko twabivuga baba kristo kuko nababwiye yuko mu ntango aba mu yandi madini baca kwiga iwabo bari bafise amashuri yabo abantu bakateka nabo bakaja mu ntowe umva rero ko mu ntango abana bose Katolika bategezwa kukujana umwe hari ikintu bita katekisimu kwiga donc cyo twakwitibura la religion baca batwigisha ibintu katekisimu rero ibintu bijana n'Imana bakatwereka yuko ugize ikintu kibi cyose utegezwa kujamo muri rudahera mu muriro bakakutubwira utwo ukagerageza kwigengesera yego hanyuma rero bakaca batucungera rero batucungera umva turabahungu twirinda ko twofatwa dufatwa n'ikibazo cyo gusambanya ibintu byo gusambana umva twacyo ati kwishuri niba bimenya nzokirira he abigeme nabati ninaza gusambana n'umuhungu kana kabikamenyekana babikira bazongeza he tugaca dutinya rero tugaca dutinya rero abavyeyi nabo bagaca rero badukurikirana bakadukurikirana ku buryo wagerageza kwifata neza baca kukagira indero runtu yerekana ko hari ico uzovamwo ku buryo wahuciye hose bavuga ati ujya mwana afise indero yego ni ibintu rero vyinda zishushu oya zari nke cyane ziba zari nke kubera iyo ndero abigisha nabihebe Imana baduha n'abavyeyi rero bagaca bakurikirana noneho umwana w'umukobwa wasanga ari ku ndero ya mama wiwe umwanya wose iyo abonye umwana ariko yitwara nawe umwigeme wiwe yacagerageza kamutuka kamujaka kamuhanura amwereka yuko papa wiwe ni yamenye ati tiraka papa wawe ni yamenye nuko bwe bizogende gute ugasanga rero umwana akuze riko harimo akoba mugabo wasanga nako koba karafasha nako nyene umwana akigenza neza kitwara runtu ntace yigenza uko yishakiye nk'agahene ku muci yego none mubona byo babiva kuki ubu kwa bigeme benshi basike batwara inda zishushu ku bwinshi mona byo babiva kuki nk'umukurambere ugerageje kwiyumvira mu bisanzwe abana igico mbona hari ibintu byinshi ubu bisigaye bibasamaza bafate ngo nihingo ngo ariko ngo niterambere ugaca usanga barasamara cyane ntibabone imitego iri mu buzima bw'ubu kubera ubu murabona urufaranga udafise ngo urufaranga ntaco buri ugaca usanga ari umwigeme w'ubu ashaka ngo nawe aronka amafaranga agura akantu keza akabonye kose akaronda no bakaronye hanyuma agaca hendwa n'abantu nabo nyene bamwe babadandaza niko no bivuga abo bashobora kuronka udufaranga abantu bashobora kuronka udufaranga bagaca babahendesha ibihenda amaso bavuga ngo bagomba ngo bazoca babafasha iki ngo babagurira iki ama umwana w'umukobwa agacaja nago gacho usanga rero agiye guhendwa agahendwa n'umuntu kumbura nawe atacazo azohengera mutaye mu rudubi agaca yiraramangira hariya agaca aterera amuterera nk'hariya ugambira hari rero gusamara harimo ibintu byo gusamara hari ibintu byo kutamenya ibintu by'ubujuju ntabone neza kazoza haje imbere ziwe ntiyiyumvira avuga ati none naja muri ibi ejo bizogenda gute yego ejo bizogenda gute ariko kandi turetse ni yasamaza
ugaca usanga abavyeyi bamwe twafasha abana ngo nuko bari ku mashure tugaca tubafata nko kumengo ubwenge bwabo buraturengeye ngo nivyo bigezweho ugaca usanga natwe uruhara rw'abavyeyi rurimwo ntacyo dufasha abana dusigaye tubatinya tukabatinya twiyumvira ngo nico gihe ngo kigezweho ugasanga rero natwe abavyeyi rimwe turasamara ntiduhanuwe hakiri kare ugaca usanga rero umwana harigeze ahashika kuri nivo ugasanga rero abavyeyi rimwe turasamara ntitubone ko abana bakeneye kubandanya tubakurikirana tukijajara tugaca twijajara abana rero babonye tukumaze kwijajara bagaca bibera tukaba umwidegemvyo urengeye tuba umwidegemvyo urengeye twiyumvira yuko ngo nico gihe ngo bagezeko ngo niterambere mugatari ibyo yego tugahanura dutebye yego kubganyu hoko gwiki kubganyu muraho koguki kujya dutuze mwene ibyo bintu biragaruka yuko abavyeyi tugaruka ku ndero ya kera indero ya haziko yego umuvyeyi agatangura guhanura umwana akiri muto agatangura kumwereka umungu huma n'udahuma akiri mutoyi agakura ari kundera umuvyeyi ari kamuha kandi abavyeyi tugafashanya mu vy'indero umwana w'umugenzi tubonye agomba agwe mu rudubi tugahanura ntituvuye ngo ujya nuwanaka tungo turekerane oya tugafashanya umuvyeyi wese mu rugo iwe mugiwe akagerageza kuvuga akereka umwana ikosa ikibi n'iciza hakiri kare umwana agakutangura buhoro akakura abona yumva izo mpanuro dutanga nabigisha cyo kimwe tugafashanya abavyeyi muhira bagafasha abigisha ku ishuri bagafasha ucyo tugafasha ariko kandi n'intwaro nicare igafasha kabisa ikereka abavyeyi mu manama iciza cyo gutangura guhanura abana hakiri kare n'intwari yogira uruhara iboneka ego murakoze cyane mutama reka tubashimire cyane kukuntu mwatwakiriye mwari mwiteze yuko tunaza ariko twabatesheje ibikorwa mwarimo twabasanze mwari no mu bikorwa bidasanzwe ariko mwemeye kudubanza kubihagarika kugira mubanze muduhe ikaze kandi mushobore kutuganiriza mushobore kuduha iki kiganiro kuri Mabaye Media TV turabakengurukiye cyane natwe turabakengurukiye kubera mwigoye namwe mugafata akanya mukaza tukayaga kuko mwene ibi bintu ni byiza cyane kumviriza ibyiyumviro bitandukanye biva mu bantu benshi turabakengurukiye cyane muzimo tovuga ruti no hanyuma bishobotse mu basakanya muzoza muratembera gucya mu mihana mwumviriza abantu b'abakurambere baba yagira ingene kera byari bimeze kugira ngo turabe ingene twoza turafashanya amendero y'igwaruka twitsimbataze kandi ugwaruka rubone imico n'imigenzo y'abarundi myiza tuyibereke maze nabo bashingire ko bashobore kubaka uburundi bw'abavyaye murakoze cyane namwe bw'abakunzi ba Mabaye Media TV mudukurikirana reka namwe tubashimire twizere ko biganiro byacu namwe mubandanya mu bikurikirana ariko ukaba turagira subscribe wacu bikora hanyuma tuzwa dusubira mu kindi kiganiro cyacu cyo hanyuma naho butaha